Reka rero nongere ndagushimire kandi ndaguhe n'ikaze weho udukurikira uri nino hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu muri rusange, aho rero ubandanya ukurikira amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cane, reka nze ndabaha ikaze muri ano makuru ndetse mbonere ko ndababaririre kubo batarafyo ndasabone, aho mvuga ko bakoresha ururimi rw'igifaransa muce mu byo ngaho hasi handitse sabone maze amakuru yacu muze murayakurikira umwanya ku wundi. Aho rero abakoresha ururimi rw'icongereza mu byonda ahanditse subscribe, kandi ku bakoresha igifaransa mu byonda ngaho hejuru handitse partage, mugaca musangiza amakuru yacu n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya ku wundi. Aho abakoresha icongereza ho mu byonda ahanditse share, maze amakuru yacu agashika ijya nino ku isi hatandukanye, bose bakabandanya bayakurikira umwanya ku wundi. Barundi rero namwe barundikazi n'abandi bose batandukanye mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Reka nze ndababarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya. Mu Burundi turaborera ko umuryango Human Rights Watch ugaragaje amabi atandukanye ariko aragirizwa inzego z'umutekano n'imbonera kure muri iki gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero mu kanya muraza kuyashikirizwa ku buryo bw'idonido, maze byose muze mumenye uko bihagaze. Reka rero mwe bakunzi bacu mudahwema gukurikira amakuru yacu nyene kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Amakuru yacu tuyagaruke ko ku buryo bw'idonido tuyaherenga mu Burundi. Tuborere ko umuryango Human Rights Watch umaze kwemeza ko hari amabi ariko aragirizwa inzego z'umutekano n'imbonera kure mu gihugu cy'u Burundi. Igicegeranyo kivuga ko habandanije hatorwa ibiziga y'abantu batazwi mu bice bitandukanye by'igihugu, keshi byatemaguwe canke biboshwe bigaca bihambwa n'abategetsi imbonera kure canke igipolisi atamatohoza akozwe. Igicegeranyo kivuga ko inzego zigendereza igipolisi n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bishe barapfunga abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, barakorera iyicarubozo bongera barahohotera abantu bikezwe canke ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke ko bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Kiti abategetsi babandanije bata mu mporero bamwe mu bikezwe ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, babahora ibitero by'abitwaje ibigwanisho canke babaketse ko bari mu migwi y'inyeshamba. Kivuga ko mu gukora ibi batitayeho gukora amatohoza, kurondera ibyemezo ataho vyegamiye canke ngo bafate izi inzira nyayo kugira barengutse abikezwe bose imbere y'ubutungane. Kiti ahubwo batose bafata ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Igicegeranyo kivuga kandi ko igihe Perezida Ndayishimiye ashika ku butegetsi mu mwaka w'2020 yakoze urwigoro two gushira ku murongo imbonera kure, kandi ko uruhara rwazo rwihonyangwa ry'agateka kazina muntu ritibonekeje cane. Kiti ariko mu mwaka w'2022 leta n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bazihimirije ku mugaragaro gukora ibikorwa bijanye no kubahiriza agateka kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi ubandanye gufata ibintu mu minwe. Imbonera kure bamwe muri bo bafise ibirwanisho zarahagaritse zirahohotera zongera zirica abikezwe ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, rimwe na rimwe zifatanije canke zihagarikiwe n'abapolisi ndetse n'abategetsi canke inzego zigendereza. Ikicegeranyo rero kiradonda urutoke k'umunyamabanga mukuru k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho kivuga ko yashikirije amajambo yo guturira atari make mu makoraniro y'abanywanyi ba CNDD-FDD n'imbonera kure. Kiti muri Nyandagaro yarifatiye mu gahanga amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu
yongera atera akamo imbonerakure kubandanya amarondo y'ijoro no kwica umuvyonzi uwo ari we wese. Abagwa ku rugamba muri Kongo. Igicegeranyo kandi kiravuga ko imbonerakure zajanywe gufasha ingabo za leta y'u Burundi guhiga Redi Tabara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho kigira giti abasivile bo mu muhari w'imbonerakure abeshi batahawe inyigisho za gisirikare barafashije muri ibi bikorwa nk'uko bivugwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ndetse n'ibinyamakuru. Imiryango y'abapfiriye ku rugamba nta siguro yahawe. Reka rero mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu ku mboneshakure yanyu mukunda cane ya Shira Amatsiko TV, tubarire ko amakuru yacu ari akagaruka tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ibandanya ibarinda, ariko sinokwibagirwa kubabarira zimwe mu nkuru ko amakuru yacu yariko aribanda ko kubo tutari twatanguranye amakuru yacu twabariye ko mu Burundi ishirahamwe Human Rights Watch umuryango Human Rights Watch wagaragaje amabi ariko aragirizwa inzego z'umutekano ndetse n'imbonerakure mu Burundi. Reka rero mwe Barundi namwe Barundikazi ndetse n'abandi mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu, tubarire ko amakuru yacu arakagaruka tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ibandanya ibarinda. Mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye ibigize igihugu cyacu Burundi, tuvuga nk'abadukurikiraga bari mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi, tutibagiye abadukuriraga bari mu mazone atandukanye, uducimbiri dutandukanye, ibisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, ndetse n'abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi ku isi hatandukanye. Aho tuvuga nk'abadukurikiraga bari hakurya y'amazi manini, aho ni nko mu bihugu vya Buraya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Amakuru yacu reka tubabwire ko arakagaruka tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza, ariko ntago nabura kwibutsa ko batarafyonda sabone muco mufyonda ngaho hasi handitse sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, naho rero abakoresha ururimi rw'icongereza n'ubundi mufyonda handitse subscribe, ku bakoresha igifaransa kandi mufyonda ngaho hejuru handitse partage, mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya ku wundi. Naho rero abakoresha ururimi rw'icongereza mufyonda handitse share, maze mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya ku wundi. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tubabarire ko tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi amakuru yacu nagasaga. Imana ikomeze ibarinde, murakoze cane.